Mwiriwe mwebwe mwashimye gukurikira amakuru aca kuri televiziyo Isanganiro ayo tubashikiriza kuri uno mugoroba bagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukenyezi agendana ubumuga wo gusegerereza mw'ibarabara urongoye ishirahamwe Urumuri ryishinze gukurikirana agateka k'abakenyezi bagendana ubumuga abasaba ahubwo kwijukira imyuga. Amaradiyo n'imbonesha kure ngo birashobora gufasha mu guteza imbere ururimi n'imico by'ikirundi. Umucuraranzi w'umurundi Prosper Burikukiye Batazira Bahaga avuga ko ururimi rw'ikirundi rwariko ruratituka bivanye n'ingena rukoreshwa mu bisata bitandukanye. Turabashikana mu gihugu c'Ubuyapani ahatanguye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu inkino mpuzamakungu, ariko rero ikiza ca COVID-19 ntikivyorosha kuko abantu batitabiriye ibirori uko vyahora. Mu kanya nido ry'ano makuru. Dasubiye kubaha ikaze muri ano makuru havugwa mu rurimi rw'ikirundi kuri televiziyo Isanganiro. Ishure shingiro rya Buhonga ya gatatu ni muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura rirongowe n'umunyamwema haraheze imyaka ishika kuri 13. Abanyeshure bahiga, abavyeyi ndetse n'abajeje intwaro barashingira intahe uwo munyamwema bose bafata nk'udasanzwe. N'inkuru tubaza Elinibel Nibigira. Anise Bangirinama ni umuyobozi w'ishure shingiro rya Buhonga ya gatatu ikikijwe n'amashure shingiro Buhonga ya mbere, iya kabiri n'iya kane. Yavukiye mu Buhonga mu 1977 kandi bavukana ari babiri b'abanyamwema. Inyuma y'amashure yiwe 2004 yabaye umwigisha, ariko inyuma y'imyaka 4 aza kugenwa kuba umuyobozi w'ishure shingiro rya Buhonga ya gatatu. Nakaye kabirya afise gatuma guma arongoye iryo shure imyaka 14 naho afise iyo ndwara yo kurukoba. Novuga ku bintu byo gutwara ishure ese ubuhinga burebure cyane, ubuhinga bukomeye no kuwemera kubana n'abandi neza, hama ukaraba n'inyungu novuga ez'igihugu kuko tuba turiko turategura Burundi bw'ejo. Inyuma y'umwaka wa 2010 mu gihe mu mihinga itandukanye y'igihugu hariko havuga ubwicanyi bukorerwa abanyamwema, Bangirinama hakwinyegeza yaritanze kugira ico kibazo gitora inyishu. Arida Ndayizeye umunyeshure wo kw'ishure shingiro ya Buhonga ya gatatu aremeza ko Anise Bangirinama akora bidasanzwe. Twebwe adufasha neza kuko arava mu birakaza kudukurikirana mu ishure ryacu ingene tuhaye turiga, kandi arashaka ko n'abanyeshure bahiga baguma mu bintu vy'amakuru d'histoire umwanya wose umurondereye uramuronka. Nayo kubwa Alphonsine Bukuru umwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure rirongowe n'umunyamwema abona ko uwo muyobozi yitanga bikomeye mu gutorera inyishu ingorane zadutse. Ndagwaye nk'akarorero nko ku mwaka uheze je mu bisanzwe ndafitiyeho abana babiri bari baharereye, muyiga mu windwi kuko yaragize ikibazo sintuze c'amanota, araza arareklama hari mu kibazo ca mbere. Nukuri yarabimufashijemo biraza mu buryo uze kumutura ikibazo cy'umwana n'umuntu akwakira neza cyane. Ku ruhande rw'abajejwe intwaro barashima ibikorwa vya Anise Bangirinama. Samusondi ho kubgayo icegera c'urongoye inampanuzwa jambo ya komine Kanyosha arabishingira intahe. Hano umuntu yitanga aritanga kandi cyane kandi usanga aranahimiriza ugiye kuraba abakozi ahasanzwe aherereye, abakozi usanga nabigisha mbere batonda kare kandi mbere no kwishure asanzwe arongoye. Abanyeshuri benshi baramukunda, arashobora kurongora ishure, ashobora gutumbereza ibikorwa by'akazi neza yahawe kandi ugasanga afise mbere n'umwimbu ushimishije. Anise Bangirinama ni umuyobozi w'ishure shingiro rya Buhonga ya gatatu kuva mu mwaka wa 2008 ishure ryegukira Ekereziya Gatolika biciye kuri Paruwase Buhonga. Umushimire mugenzi wacu Elinibel Nibigira. Umukenyezi agendana n'ubumuga warashobora gukora umwuga akiteza imbere cyo kimwe n'abandi. Bivugwa na Nisabwe Solange arongoye ishirahamwe Urumuri ryishinze guteza imbere agateka k'abakenyezi bagendana ubumuga. Yabashikirije kuri wa gatanu igihe bari baramutse bahereza
gushira habona ibikorwa baranguye mu gisagara ca Bujumbura bagatera kamo abakenyezi bagenzi babo kwijukira imyuga n'inkuru tubaza Jerome Hakizimana. Kwereka ikibano ko nabo bashoboye gukora nk'ivyo abakomeye bakora ngo ni kimwe mu mvo nyamukuru zatumye abakenyezi bagendana ubumuga bagira ishirahamwe Urumuri. Urirongoye ku rwego rw'igihugu asigura ko hari igihe n'umuryango ugira uruhara mu isegerereza ry'umukenyezi agendana ubumuga. Mu bisanzwe twari tumenyeye ko abantu bagendana ubumuga cyane abafasoni ataco bashoboye gukora na communauté niko yabibona. Niho cyumviro cyo gushinga iryo shirahamwe cavuye aho babona basega hariho n'imiryango yabashizeyo bakabona ati ahubwo umwana ndamuronsa mugaye ndaronse uzocira ingero. Ubu rero ngo baramaze gutera intambwe ishimishije bakitunga ndetse bagatunga n'imiryango yabo mu byo bakora kuva aho bavavanuriye no gusegerereza. Ego cyane barimwo kandi ubu bateye ku ntambwe ishimishije. Hariho abadesa, hariho abajisha ibiseke n'abandi bagashona. Rero igikorwa cyabo barakora bakiteza imbere bakitunga bagatunga imiryango yabo. Umutahe muto no gukoresha uburyo bwinshi mu kubaho ni zimwe mu ngorane bavuga ko bafise bagasaba leta kubashigikira abakenyezi bagendana ubumuga bagenzi babo nabo bakorana umwete kurusha. Dukoresha uburyo bwinshi haba mu kwiyunguruza haba mu bintu byose dukora haba mu byo twambaye. Ndabasaba rero ko dukora cyane badukure muri wa mugwi w'abantu bantaho nikora bakenewe gusa gushikikirwa iyo baguze ibintu babakure ko nk'amataxi. Abo bahurikiye muri iryo shirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga Urumuri batera kama bandi kwijukira imyuga. Iyo umaze kuba ugendana ubumuga bw'amaguru amaboko abakora maze kubugendana ubumuga bw'amaboko amaguru abakora kandi no mu mutwe haba hakomeye. Nagomba gusaba abantu bagendana ubumuga biga imyuga bijukira imyuga kuko urabona n'ibintu by'ubuzi biragoye cyane. Ntituzokwama tuzeze yuko leta izoduha ubuzi twese nitwokwiga. Liza Hondeski ajejwe ibikorwa ndangakaranga mu kigo ndangamico c'abafaransa IFB gishigikiye abo bakenyezi bagendana ubumuga avuga ko bafise nimero ndangamudandaza NIF bazi guha agaciro no kuronderera isoko ibintu bakora mu buryo buciye mu mategeko. Mu makuru ya politiki naho kunywanisha abarundi ngo birashoboka cyane kuko leta hari ubu ihumuriza bose bivugwa n'urongoye umugambwe UPD Zigamibanga mu ruganda rw'iminsi ibiri rwatunganijwe kuva ku munsi w'ejo n'ishirahamwe Initiative Changement tugendere ubuntu. Leonce Ngendakumana Cegera c'urongoye umugambwe Sawanya Frodebu wavuga ko bikigoye kunywanisha abarundi mu gihe hari abakiri hanze y'igihugu. n'inkuru tubaza Nicole Nininahatswe. Urwo ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe tugendera ubuntu mu itsimbatazwa ry'amahoro ATCP rwari rwo guhanahana ivyiyumviro no kurabira hamwe uruhara rwa bamwe n'abandi mu gusubiza hamwe abarundi. Mu bitavye urwo ruganda harimwo abaserukiye amashirahamwe imigambwe amadini n'ibimenyesha makuru. Kubwa Leonidas Nijimbere arongoye imigambi muri iryo shirahamwe ngo gusubiza hamwe birashoboka ariko ngo bisaba umwanya. Gusubiza hamwe si ikintu kiba ku munsi umwe canke ku mwaka umwe, ni ikintu kibandanya hakazaterwa intambwe abantu bakaza barasubiza hamwe kandi noneho rimwe murumva niyo hatewe intambwe birashika uko turi abantu tugatembagara. Iyo hagize rero agaciyemwo birasubiza inyuma n'intambwe ziba zamaze gutegwa. Mugabo umuntu bagira bati akagoye bagumako. Ku ruhande rw'abanyepolitike urongoye umugambwe UPD Zigamibanga Abdul Kasim avuga ko hari cizere ko abarundi basubiza hamwe. No munsi kugira ngo rero abarundi bashobore cyane cyane abanyepolitike bashobore kunywana, ubwa mbere hoho haba ugushaka kwa politike. Uko gushaka kwa politike ubwa mbere guhagarara ku barongoye igihugu, kandi no munsi turabona yuko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu turabona ko afise ugushaka ko ibintu mu Burundi vyosubira byomera neza abarundi bakiyumvamwe Burundi. Ariko ku bwa Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu ngo gusubiza hamwe ntibishoboka mu gihe hakira abarundi bahungiye hanze y'igihugu. Ntawo kwiyumvira ngo azonwanisha abarundi nabo batarimwe atabumvirije kuba ari kwa kusubira gukwega izindi nduru, kuko ivyo guhunga ni bibazo cyane cyane bya politike.
ubu naho twari ko turaba uruhara rw'abanyapolitiki mu kunwanisha abarundi. Nibaza rero yuko abariko barakora kuri ico kibazo bose numvise ko bavuga imigwi myinshi, bosaba leta ko ni leta mvyeyi ikagira umutima w'ikivyeyi nyene, abo nabo bagahunguka bagaterera bari ngaha mu gihugu. Urongoye umugambwe UPD Zigamibanga ahamagarira abarundi kwicarana kuko ngo bibahuza hari byinshi gusumba ibibatandukanya. Arakoze mugenzi wacu Nicole Ninahazwe gushiraho urwego nshingwa kirundi ngo bizofasha mu gukingira imico n'ururimi by'Uburundi bigashikirizwa na Prosper Burikukiye batazira bahaga umucuraranzi w'umurundi abona ko ururimi rw'ikirundi rwariko ruratituka bivanye nuko rwari rusigaye rukoreshwa haba mu bacuraranzi canke mu bindi bikorwa. Asaba ibinyamakuru nk'amaradiyo n'imbonesha kure gucishaho indirimbo ziteza imbere ururimi n'imico vy'Uburundi. Tumukurikire. Numva yuko ari icyumviro cyiza cyane ku isi hose hama hariho inzego nk'izo zerekeye gukingira imico y'igihugu y'ururimi. Umvije nko mu bihugu nobaha akarero nk'igihugu ca Canada aho haba hariho abavuga igifaransa n'abavuga icongereza basangiye igihugu, ariko bakagwanira yuko ururimi rwabo bamwe abafaransa cyane cyane ko ari bake yuko nabwo bwohabwa agaciro. Nibaze ko rero muri iyo ntumbero akamaro k'ubwo rwego arako gushigikira yuko urwo rurimi rw'ikirundi rubandanya rugumaho, kuko ururimi burya rurabaho, ruravuka, rukabaho kandi rugapfa. Urwego nk'ubwo akamaro kabwo nako gucungera nyene yuko ururimi rudatituka. Urumva rero ivyonye bikaba bihera kuva mu mashuri matoyi bashaka abantu baba bari muri urwo rwego nabaza baracungera. Nk'ubu urabona ko haza amajambo mashasha, ibintu bishasha bitahora mu Kirundi bakarondera ingene babiha izina mu Kirundi kugira abantu bategeze gukoresha indimi zo hanze. Nibaza ko ico ari kimwe mu bintu vyinshi urwo rwego rushobora gukora. Je nahora nibaza nk'ubunye abantu bize indimi nkabona nk'umuntu agiye kugura umuti kwa muganga bakamuha umuti wanditse mu ndimi nyinshi, ariko nkibaza none nk'abantu bize indimi kuko badafata nkabugiye ku karatasi bakaza barawusigura bawushira mu Kirundi. Vyofasha cyane abantu bo mu Burundi, abarundi bakumva ko bari wabo. Maze iminsi numva abantu bidoga yuko ivyo baririmba atari Kirundi. Nagize n'ibiganiro n'abandi bamenyesha makuru, ndumva ingene tuba twicaranye tuganira neza, ariko bageze kuri mikro bagaca bahindura ururimi. Numva ni ibintu bibabaje cyane kuko ntibashobora kuvuga igyungane na rimwe badashizemo ijambo ry'icongereza kandi ubona ko utari icongereza bazi. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane kuko botuma bagira ikiganiro cyose mu congereza cyangwa bakagigira mu gifaransa. Urumva ko baza barafata bashiramwo. None mwibaze nk'umunyagihugu ari sinzi umubimbi canke hehe mu bibeho ni hafi mugabo dufate kure ruguru, uribaza ko aciyumva ko ari mu gihugu ciwe. Ivyo sivyo. Urumva rero bakwiye gushiraho abantu nk'ubu bamenyesha makuru bacishaho ibiganiro bakigushiraho kuraba abacuraranzi bitayeho akaranga ku Burundi akaba aribo bashira imbere. Mu makuru hajanye n'inkino naho amahiganwa mpuzamakungu Jeux Olympiques mu rurimi rw'igifaransa yatanguye kuri uno wa gatanu ku muhingamo mu gihugu c'Ubuyapani i Tokyo ku mugwa mukuru, akaba ariho vyabereye. Ibirori bikaba bitabaye nk'uko vyahora kubera ko abantu ari bake kubera ikiza ca COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Sheila Irambona.
yo gusaba ihagarikwa ry'izo nkino abarongoye komite ya Jeux Olympique ngo basa n'abashoboye gutegura iryo higanwa mu gukingira abayapani ikiza ca COVID-19 mu gihe ica gatanu cabo batitandagishije abamenyesha makuru ngo ntibemerewe kwegera abanyagihugu abanonotsi nabo basa n'abugaranwe izo nkino ngo zitanguye mu cuka kitameze neza mu gihe n'amashirahamwe amwe nka Toyota, Panasonic na Fujitsu yanse gushigikira izo nkino bavuga ko banse konona isanamu yabo mu gushigikira inkino ngo zifise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Arakoresheje yamuna baragutunga ku buhinga bw'ivyuma ariko tubamenyeshe yuko umwigeme w'imyaka 20 Christine Mboma yatsindiye kwiruka imetero 400 ntazokwemererwa kwiruka muri ayo mahiganwa ya Jeux Olympiques cyo kimwe na Beatrice Masingiri bava hamwe mu gihugu ca Namibia. Inkuru dukesha bagenzi bacu ba BBC Afrique zivuga ko babujijwe guhiganwa ku metero 400 ku ruhande rw'abigeme ahi Tokyo kubera urugero rw'inkabura mubiri ngabo bafise rurenze. Nino kuri no nkuru duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye muri ino joro. Ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira. Mugira ijoro ryiza mwese.